Hamna matatizo. Tunataka utuambie kuhusiana ile sinema yako ulisema ya Kiswahili. Kwanza inaitwa aje? Ulisema? So kwa hiyo nikusema kwamba hivi. So kuna Warundi mani tuveyo na Warundi baba. Kubera mu buzima bwanje ikintu cya mbere nkunda ndakunda kabisa. Kuruta ibindi byose. Kwa ngo masabe uyu Dr. Swaleh anatanga imiti. Shaka umuti so nikisalimia hivi mwanamke naenda naye mpaka nyumbani. Sinza kuramutsa. None tuje mu rukundo. Wori mu rukundo n'abandi. No, yes. Mu rukundo gute kandi Mugisagara ubu ni share. Mugisagara barasheyinga. Niko turabiyagira inyuma ya kamera basi. Cyo tubiganira imbere ya kamera. Ibintu biri mu maraya. Ubusambanyi. Mufa kubiheza. Ubusambanyi turimo. Ndabizi. Jene ntacyo. We hagarara hajya mpeze hama dutahane basi urabe kubwo busambanyi tuza kubijya. Rero ikintu rero ndakubwira kimwe gusa uhitemo. Uhitamwo jewe cyangwa ugahitamwo au kazi ka Dossy naona sarisha Dossy kameme demo iko nacho kusabya franga oya vrema nakora ibindi apana ibi kubera iki harimo ikibazo nyabaki ugacumwangira shiri wa amafilme kandi ukakinana n'abakobwa ko ntarigera mvuga a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تحسن سبث الملك والملكوت وأنت سمت بالعزة جبروت 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 والجبروت جبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يعني صاد كفيت كفينا 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 وبحق وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Kuri micro muri kumwe na Akimana Fidia, behind camera DJ Theo aka Kaberege. Uno munsi rero twatewe ibakwe kuba turi kumwe na Mr. SAMMY Official. SAMMY ndakuramukije cyane. Ameze neza cyane nawe urakomeye. Wari watambwe n'agafaransa nzikuzi igifaransa. Tugire mishi mu gifaransa. Bishatse nta kibazo. Ikibazo nuko tuza turacanganya gusa abantu. Ntagari bose twize hamwe. Tugende. Nta kibazo cyo mbaje mu gifaransa ndishura. So meze neza cyane TV yanyu yitwa Dr. Swaleh. Ndaramukije cyane abantu bakurikirana ino televiziyo y'umuganga Swaleh. Meze neza ga muganga. Ndamuramukije hari ndaramukije abantu benshi cyane bamaze kuronka ubufasha ndaramukije abakunzi ba filme ndundi. Ndi kumwe n'umumenyesha makuru mwiza afisa gatayi keza nk'aga spaghetti. Tanguye no kunoka rero. No, sindagutuka c'est bon. Ça merci beaucoup. Hama SAMMY. No musi ndibaza ni ryo ryambere dukoranye. Ariko si ryo rya nyuma. Peut-être. Shaka ndakubaze kubijanye akazi kawe ukora ka filme nka SAMMY Official. Ikintu cya mbere kwanza nzabamagarikiye ko ni igiswahili sana. SAMMY shaka kwanza tuyage mu giswahili. SAMMY urazi igiswahili? SAMMY urazi igiswahili? Igiswahili ndakizi kandi cyane nugo rurimi rwa mbere nzi kuvuga cyane kuruta izindi. Tunaingia Kiswahili sasa. Hamna matatizo. SAMMY mimi nimeganda sasa kusema. Siku sita nimeendeko tunaongea Kiswahili. Hamna matatizo. Tunataka utuambie kuhusiana ile sinema yako ulisema ya Kiswahili. Kwanza inaitwa aje? Ulisema? So kwa hiyo nikusema kwamba hivi. So kuna Warundi mani tuveyo na Warundi baba. Kuna Warundi ni wakimbizi. Na Warundi ni Warundi. 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 Warundi SAMMY. So reka mvuge basi acha niseme hivi. Mimi ni mzaliwa wa Kinama. Na watoto wa Kinama kuna gisi tunavyozungumza Kiswahili kama cha kwetu Kinama kiko tofauti sana na cha Tanzania. So katika ile filamu tumeweza kucheza kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu kuna wateja wetu wengi sana walikuwa wanahitaji kwamba tunaweza cheza kwa Kiswahili. So ikatubidi tucheze movie kwa Kiswahili na jifikiria kwamba na imefika mbali. Ile movie inaitwa Kukurupuka. Kukurupuka.
Lipuka guys, mwendeni mkaione hiyo filamu kabisa, mtaenjoy. Ile filamu ilisababisha nikapata wapenzi wa Kiswahili watatu, wanawake watatu wapenzi wa Kiswahili. Wapenzi? Yes. Wapenzi? Yes, abakunzi. Hapana wafanzi. Wa Chérie shushu wa bebe. Umusheri wa Sammy. Na musheri ngira Chérie. Karabai. Wapenzi watatu. Wapenzi watatu. Sinema ya mae abakobwa baba mizilima batatu. Mizilmani bo mizilmani. Bavuze tuvuge Igifaransa tanguye kuvuga ngo abamizilima babakobwa. None uyu journaliste kazini atari. Wavuze ko uzi Igifaransa. Twinjire en France. Unayo ntango vuga ngo abamizilima babakobwa. Nta kibazo mbaza kibazo icyo cyose ushaka mu Gifaransa ndakwishura. Reka tukivemo. Nitwize hamwe. Twagiye rero Sammy. Kugira wiyumvire irya sinema. Uba wari wabonye iki? Kubera twari tukumenyereye mu ndundi, uvuga ibikirundi, rero turatangara tubonye Sammy agiye gukina igiswahili. Nukuri muze kuraba iyo sinema muraryoherwa, mutaenjoy. Mutaenjoy kwa kweli. Niyo sinema ya mbere Sammy nakunze. Vraiment. Sikubere niyo mpamvu. So nukuvuga gusa ijya filme icyatumye ndayumvira gukina mu Giswahili nuko hari abafana benshi bari babinsavye ati Sammy uhora ukina mu Kirundi gusa turashaka ko ukina no mu Giswahili naho gatoya. Yes, njya ndakina mu Giswahili naho. Bajya abantu bose mwakinanye sinema z'igiswahili. Ijya sinema y'igiswahili. Bose uri sure ko bazi igiswahili neza? Naco bazi neza kuko naje ubwanje na Giswahili nzi neza. Mugabo ndagerageza. None byagenze gute kugenda gushira muri movie abantu batazi igiswahili neza kandi movie ari igiswahili? Urazi burya yuko movie ushobora gukina ukavuga n'icyongereza kandi atacyongereza uzi. Yego, ibyo ndabitaho. Yes, none nkawe iyo nkawe nza kukurondera nkakwegera wari kuza kumfasha. Kwe tanyegereye ngumba. Zijya bizu wari kuzima. Zijya bizu. Usanga nari kuziguha none. Hey! Wow! Aho ndo kuzana rero gwe. Oya. Wewe tari wabimbajije. Sawa, tugire turage muri film ubu nyene. Turafashe film, tunaanza filamu. Sasa hivi tunaanza mwisia. Yes, isi ya Kiswahili baby. Baby. Oya reka. Unajua kitu moja baby. Wale wapenzi wako watatu. Wa squat size. Ni sinema twafasha kwa film. Oya ntatufata gute kandi turi mu kiganiro. None sikiganiro sinisi ya seni. Oya navya isi ya seni aho. Nta Nta action baduhaye rero nta isi. Cameraman sema action. Oya vyaheze. Ubuzima bwa mbere ndakunda muri filme ndakunda kabizu. C'est vrai. Zikongira ntura kabizu gasosa. Aho rero bugico kibazo nagira nikoze ati Sammy sene ya mbere ukunda wewe nka Sammy. Muri film ukunda isene ya gute? Yo gusomana. Why? Kubera mu buzima bwanje ikintu cya mbere nkunda ndakunda kabizu. Kuruta ibindi byose. Kuruta indya, kuruta ibyo kunywa, kuruta iki ndakunda kabizu. Abakobwa muri ko muramwumva sa. Aje nubwo makabizu mukuri. Ijya ecran plan mfise mu nzu no cyandayibye. Ndayitahanye turabigira behind camera. Turabigira inyuma. Mukuri byo nakwemereye. Ndatahanye ecran plan we. Utunwa twiza nk'agafutu k'inkende. Hamo nyemerera ukansoma gusa tukana birimwe mugabo. Oya sikutukana imitoma. Je ndakwemereye ijya ecran plan mfise mu nzu. Ndayikwemereye nabaja je ndakurira. Ese we kunigira ntahe neza yo. Ndagiye na ecran plan. Ni bizu y'umwesilamu kazi. We kumarezi mwe. Nibirimwe ibirungo sabe. Ibirimo ibirungo kandi ukabukorera Dr. Swaleh. Ahubwo ngo masabe uyu Dr. Swaleh. Aratanga imiti. Shaka umuti so nikisalimia vi mwanamke naenda naye mpaka nyumbani. Sinzosura kuramutsa. Sinzosura kuramutsa Sammy. Abakobwa Swaleh sinshaka by'amafaranga. Sinshaka by'amahiti, shaka ndamukije ku mukobwa. Nce ndamutahana muhira. Uyu mutimba ufisa muhira. Abakobwa ko muramwumva Sammy. Umuntu azomuramutsa bazoba bajanye, bazoba bagiye pe. Amaye umutu no mutipe. Hama Sammy. Nihe sene nka wewe ikunda kukugora kenshi iyo muri sinema? Yo kujyamana mu gitanda. Why kandi ukunda amabizu? No, sikuvuga ngo ndakunda amabizu. Nyene yukinye sene ku gitanda kumwe n'umuntu. Ucyawumva nyene. Umviki nyene. Umva nyene. Nowe nukuzereka kwigira nk'icyana. Hari abatari ko barabitahura hari. Ndiba dutahuze neza. Kuvuga yo niyo sene nanira, sene yo kugitandira nanira. Kenshi nubwo ndayikina sinshobora kwikinana ntari kumwe n'umukobwa mfise abakobwa babiri gusa nibo nkinana nabo. Abandi bose sinshobora gukinana nabo. Kubera iki? Abo babiri basi nikwera tumenyeranye. Uwo mumenyeranye uwo mumenyeranye nta na kimwe
Afu na mwemura. Iyo mnakuwa nako kakitu kakisuto. None uyu ni umustar deja twe turamubaza twe tubaza kubijanye natubwira igituma abandi bakobwa. Seni ya mbere nkunda ni yakabizo. Seni nanira niyo gukina ku gitanda. Ariko watubwiye yuko ikunanira gusaba bivanye n'abakobwa mwa muri kumwe ntabwo ikunanira kuri bose. La majorité. Ha. Ego. Imenda. Imenda kabisa. Mbe wavuze witwa? Fidia Akimana. Fifi. Akimana. Sio kama unadanganya ni kama mwanadamu. Wapi nene kavuye. None ni Akimana. Imana iragakene. Imana. Itagakene si badi ngaho imbere ya kamera. Abagakene n'abantu. Imana ni gakene. None Imana iragakene. Naho ndiko ndaja nzosaza ngo Imana iragakene. Iragakene. Oya. DJ Teo. DJ Teo ni gakene. Oya. DJ unanifezesha mbele ya watu. Mije tunashinda wote. Unafura sema ngo Imana ni gakeneye. Cha, jeho ndagiriye ubuntu sinzopfa rero kubera avuga ati dupfuye tuba duhamagawe n'Imana. Nimbe tankeneye rero aho ndumva namarame. None cyo twavuze bacumvise. Sammy. Nuhe mu acteur mu masinema. Wipfuza ko muzokinana nawe ariko utabona ukuntu umushikira. Abanga mu Burundi. Isi yose. Kwisi yose mu Buhindi vraiment. Mu Buhindi ari umu acteur nifuza cyane kuzokinana nawe. Yitwa nde? Bazgar. Bazgar ko yapfuye none. Oya Bazgar narafa. Bazgar. Uyu muri apfuye wabyifatamo gute? Bazgar apfuye noja ku kiriyo ciwiwe. Nofumangurisha parcera nkajayo mu Buhindi mu kukiro ciwiwe. Bashamura umusi Bazgar. Je te dis la vérité. Tuzobi postinga Sammy wihende nzo gusanga. Je te dis la vérité Bazgar apfuye. Nditari kugurisha parcera nkagenda ku kiriyo ciwiwe. Bashamura umuzi Bazgar nzobimenya tuzopostinga ko Bazgar yapfuye Sammy wihende nzo gusange muhira. Parcera uzoyigurisha uyame. Vraiment nzoyigurisha nubwo bizosaba 50 millions. Yemerera Sammy imbere ya kamera kuzocyuyimpiye iyo parcera nutaja ku kiriyo cya Bazgar. Shaka byinshi nakwemereye crampra. Ndafise n'igitanda ciza uraza gutora. Oya shaka iyo parcera ibi nigitanda nibuka ndafise n'igitanda ni matera nziza. Shaka parcera rero. Hasha. Kuva mu bakobwa bose maze guhura nabo we ruwa mbere. Uvuze rero umuhungu adafise parcera nshobora kukwegera. Nk'umuhungu yoza kukuresha adafise parcera umwemerera. No mwemerera namukunze. Mwa murakunda? Kubera iki? Canke muraprofita? Ya turakunda. Mwebwe? Yego. Kubera iki turakunda kandi nitwe dukunda rero. Mwarabakera ubu ni mukunda muraprofita. Sikia sasa unasikia tatizo la turakunda Sammy je ndakunda. Okay nimba ukunda. None tuje mu rukundo. Wori mu rukundo n'abandi. No yes. Mu rukundo gute kandi mu gisagara ubu ni share. Mu gisagara barasheyinga. Oya rendi mu rukundo sinaruvamo ngo nje mu rugo. Barasheyinga. Navyasheye nga. Fifi. Navyasheye. Fifi acha analinga Fifi. Ndamomba Dr. Swaleh dao kikata. Naje ndamubwira ati oya ibyo misi ndamushaka. Jewe nawe ninde utangura kumviriza Sammy. Mukuru fisagataye keza. Nutubere twiza. Ariko muranyumviraga bari nakazuru keza. Umva journaliste kazi maze guhura nawe ni wowe wambara ukikwiza. Yo, journaliste kazi. Moi je suis musulmane. Kandi ndakunda idini ryanje. Kesho sinaona uko unapiga kanani? Kamkonda out. Chérie. Aba bodyguard baraje. Sa bro, tuko tunafanya kipindi cha kwari hapo baba. Kipindi. Baze kwanza. Bali toka tuko tunafanya kipindi. Ngije kamera. Dossy toka. Mbidira kubaze kwanza. Wewe ni kange nakubujije gukora akazi k'ubu journalist wewe. Mana tuse. Sammy papa. Undo sheriwa. Karo kamera hajya. No, ivyo bya kamera je nari kimwe nyeneye kumviriza. Umbwire neza kandi. Ni kangahe wewe nakubujije gukora ubu akazi k'ubu journalist. Asema swacha tafute ndagaza watoto. Niko tafuta maokoto. Reka rondera amafaranga wasi. Uziko ngana gutari kofe wewe. Reka ningira wasare twamatu simikoshi. No Gonda. Nini? Cameraman zimna kamera kwa. Kamera zimna. Reka ibintu nk'ivyo kameme. Mweza gukora. Zimna kamera DJ. Ikiganiro mugacha muja mutyo kuryamana mwebwe. Dossy hapana. Dossy oya. Oya Dossy kameme.
Chérie ibintu uri kuragira mbere Dossy nimba ari we chérie wawe Dossy ce n'est pas bon. Ni bikuri kuragira mbere. Nk'umugenzi. DJ tawzimna kamera. Ndakubaza uri bukana. None sinza kuja umwanya urarengira none turacyari saa 8 nimba atari saa. Amuri kuri mukubari ya popompo. Hapo kwenda kumana. Oya. Mali mwacha jitafuta tademi. Sivyo? Mwenye siko ndani kamenya. Mwene kino kiganiro ramuzi. Mwene no TV ramuzi. Atakuroga utakuwa na mapembe. Wewe. Urabiheba cyane ntumbiheba. Akazi k'ubujournalist. Niko turabiyagira inyuma ya kamera basi. Cyo tuganira imbere ya kamera. Ibintu biri mu maraya. Ubusambani. Mufa kubiheza. Nana ubusambani turimo. Ndabizi. Jene ntacyo. We hagara hajya mpeze hama dutahane basi urabe kubwo busambani tuza kubijya. Rero ikintu rero ndakubwira kimwe gusa uhitemo. Uhitamwo jewe cyangwa ugahitamwo au kazi ka Dossy naona sarisha Dossy kameme demu iko nacho kusafitia panga oya aye vraiment nakora ibindi apana ibi kubera iki harimo ikibazo nyabaki ugacumwangira shiri ukina amafilme kandi ukakinana n'abakobwa ko ntarigera mvuga ukana amafata ariko je ntabwo namufashe turi mfashe micro ndi imbere ya kamera basigena turabivanga none duharire ngaha none we wenda duharire none bashatse ko duharira none nashatse ko umugore ndi umukobwa ibi byo bintu rero nimba nkunda hebi byo bintu mana maze kubikuza cyo ariko we ntunyumva takubari kwe babustama we bijama Uragwangaye ukwezi ndaguhe ndatanye aha sabi twubane sabi no nimba uragwangaye mbiza kubwira twubahane umbiriza muheza gukora ibiganiro mukaje mucyo ndabizi uragwangaye ukwezi none we ntunyizera basi ntunyizera ndakwizera ntunyizera nitse barivuga ati ngo ntukize umwana w'umuntu turapfuye ubu revye bamubwira ko nyizera urabesha rero wokora ukina sinema filime none jewe ega je ndi umuhungu ndi umukobwa none ari kibazo biteye rekora je ndabyaza bajye bakobwa mukina babuze gute ko abasheri bo batabanki ubizi gute ko nabo babishima ona cameraman mimi najenda nyumbani SAMMY ngoja kwanza ngoja kwanza tunaanza kutana kupaja hata nawe witamwo jewe ngoja kazi kawe ku journalist okay umva tora atora mikrofoni yarinzi sheri wawe nimba je gutera kavuyo tora rindire duheze kipindi kijaisha na tore ona bro sheri ugize iki none we ngaha none mbiza bana wewe na jewe nitukine guharira aho usanga nta namamega yo kwezi wori umugurira nta namavuto wori umugurira kazi tukumpatia amashaka none woro nkamera ko umunyu mukobwa urawujejwe wewe ndakutafutia diaspora ndakutafutia diaspora sikujali wewe navuze ko ataba diaspora nkunda nakureke aguhebe ndakurondera diaspora sheri ugwa amadolari nakubaze kwanza ne nk'uyu unye ugwa amadolari akanukira ngaha ugwa amadolari ugwa amadolari gusa ibyo bintu ugize sibyo kipindi natoka je nakubwiye ati nimba wise mwakazi ku journalist ubona ko amaje undeke ba teo zina kamera twabihevye rero zina kamera bona bashiri badres billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يعني صادق كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك